Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi hitandukanye, ariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari makunguye. Kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba ari amakuru rero haba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gati y'akazi na muntu, amakungu kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa mu kibano. Reka rero mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo kuri irigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icumi umwaka wa 2025. Akaba rero hari amakuru aba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, akaba kandi hari amakuru na cane tuza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko uwahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni apfunzwe yagirizwa gushaka kugandagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse no kushaka ngo ndetse akaba yaranagirizwaga no kunyonora amatungo y'igihugu, Arengiyome Bunyoni yaciye arengutswa imbere y'ubutungane ndetse ahanishwa gupfungwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, ndetse agatanga n'amahera nko amakuru duhabwa n'amasoko yacu bivuga ngo ndetse n'itunga ryiwe ryose yaba yararinyazwe. Arengiyome Bunyoni rero nyuma yaho yaciye ajanwa mu gasho ngaha Igitega. Kuri ubu ngubu rero akaba ariho apfungiwe, gusa ayo siyo makuru tuza kubashikiriza, ahubwo amakuru yihuta cyane nuko amagara ya Arengiyome Bunyoni yoba agira amucike ndetse ameze nabi, mu gihe kandi bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamwankeye ko aja akwivuza, nubwo mu minsi yaheze yasabaga ko yojanwa akwivuza. Ayo makuru mu kanya turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tuyashikirizwe ingene Arengiyome Bunyoni yoba ameze mu nyororo arimo ngaha Igitega. Muyandi makuru kandi turaza kurabira hamwe kubiriko biravuga ko habaye uruganda rwo kwemeza ivyigwa ngo bigiye gutangwa n'ikigo EANSE co muri kaminuza y'u Burundi ngo ku bantu bajejwe amagara y'abantu kuri uyu wa gatandatu gitugutu uyu mwaka. Navyo mu kanya turabigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru amaze iminsi avuga ku bijanye n'urumuri rw'amahoro rumaze iminsi rutemberezwa mu ntara zitandukanye uko ari 5 zigize igihugu cacu Burundi. Inyuma rero y'iminsi 3 mu Rumonge urumuri rw'amahoro rwabandanirije urugendo. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido navyo tubandanye tubibashikiriza. Ico ndabibutsa mwibuka gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Reka amakuru yacu kuri bw'idonido tuyahere ku bijanye n'amagara ya General Arengiyome Bunyoni, aho ngo ageze habi cyane, ashobora ndetse ngo kuba amaze no kononekara mu mutwe, ubwo bivuze ko yoba yamaze kuba umusazi. Twaheruka kubabarira kandi amakuru avuga ko amagara ya General Arengiyome Bunyoni yifashe nabi iyo ari niwehero rikuru rya Gitega, aho abiwe bamenyesha ko atakivuga kandi atanakiboneka neza. Umukuru w'ishirahamwe APRODH Petero Karaveri Mbonimpa yaraye atangaje ko n'amagara yo mu mutwe ngo ya General Arengiyome Bunyoni yifashe nabi cyane, ngo bigeze aho Bunyoni ngo bagiye kumubara mu cumba apfungiyemwo, ngo bamubura uko bagiye kumuraba mu cumba apfungiyemwo baramubura, ngo basanga anyegeye munsi y'igitanda, ngo nawe nyene aremeza ko Bunyoni atakivuga. Umuganga ngo yashoboye kumupima ngo aremeza ko Bunyoni ageze habi cyane mu bijanye n'amagara yo mu mutwe, détresse psychologique, choc profonde. Intumbero yo kumugira umusazi.
Arengeyo Munyoni yahagaritswe muri Ndamukiza 2023 aho apfungiwe ntarekuriwe kubonana n'abandi banyororo, afise icumba yishangije nta ataho ndetse ahurira n'abandi. Ujejwe guteka ibifungurwa ziwe ntibigera babonana, azizanirwa n'abapolisi bamucunze canke umukuru w'ibohero. Arengeyo Munyoni kandi ntarekuriwe kugurura umuryango w'icumba apfungiwemo, nta n'imfunguruzo afise. Niko umukenyezi wiwe n'umwana wiwe barekuriwe kumuraba kabiri ku ndwi. Ariko kandi ngo ntibarekuriwe kumuvugisha mw'ibanga, bategerezwa kuba ngo abapolisi bumviriza ivyo baba bariko barayaga. Ikena ry'igitoro noneho ryaje vyunyura, ubu abiwe bamugendera bamugendera kabiri mu kwezi. Izi ngingo yafatiwe zisa n'izigenewe kumusarisha. Muri 2020 Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wiwe wa mbere Arengeyo Munyoni batubwira ko ngo bazanye leta mvyeyi kandi ngo nsenzi. Aho rero bigeze ngo na shetani araraba iyo leta akumirwa. Naho mu yandi makuru haraye habaye uruganda rwo kwemeza ivyigwa bigiye gutangwa n'ikigo EANSI co muri kaminuza y'u Burundi ku bantu bajejwe amagara y'abantu kuri uyu wa gatandatu gitugutu y'umwaka. Ivyo vyigwa vyerekeye ivyo gufungura neza, biko kandi bitandukanye n'ivyahora bitangwa, kuko ngo ababikurikiranye ngo bazohabwa urupapuro bita certificat. Melance Ntunzwenimana, umuhuzabikorwa mu kigo EANSI, yagize ati ibi vyigwa bitandukanye cyane n'iyo twahora dutanga, kuko mu kigo EANSI dutanga ivyigwa bishika ku rugero rwa kabiri rw'inyigisho ndetse no ku rugero rwa gatatu masters et doctorat. Ibyo vyigwa kandi dushaka gutanga ngo bizohabwa impapuro z'umutsindo bita certificat, si iza kaminuza ariko ni impapuro zerekana ko hari ubumenyi bagize muri ivyo vyigwa kanaka. Harimo kandi ivyigwa bitatu bizotanga certificat z'ubumenyi, hakaba ndetse n'icigwa ca kane bita masters professionnel y'umwaka, itandukanye na masters tumenyereye, masters de recherche. Iyo rero ishira umuntu mu mwuga vy'ukuri. Yabandanije kandi avuga ko abantu bari ku kubuzi, baba abaganga canke abaforoma hamwe ndetse n'abandi bose bajejwe ivy'amagara y'abantu, bakenera inyigisho kuvyerekeye ivyo gufungura neza, na cane cane ngo bivanye naho bariko barakorera. Ngo nico gituma bateguye izo nyigisho kugira ngo baze baraza kuronka vya vyigwa bito bito, hanyuma ngo baronke izo mpapuro zemeza ko bafise ubwo bumenyi. Naho kandi ivyo vyigwa bifata umwanya muto, bitanga ubumenyi ku kintu kanaka gikenewe. Yagize ati rero ni ivyigwa twateguye turavye ibiba bikenewe hariya kubuzi butandukanye baba barimo. Twabiteguye kugira ngo bishobore gufasha abafise ingorane zo gufungura. Ikindi kandi nuko icatumye bategura ngo gutanga izo nyigisho ngo ari uko Burundi buri mu bihugu bifise abantu ngo batari bake bafise ingorane zo gufungura neza. Naho kucerekeye igihe izo nyigisho zizotangurira, bo ngo bifuza ko zotangura imbere y'uyu mwaka wa 2025 urangira, ariko ngo ivyo byose bazobihabwa ngo ari uko ikigo kijejwe kuraba ko ivyigwa bikwije ibisabwa ngo cavyemeje. Igihe ngo bazobaha uruhusha ngo botangura kwigisha ngo bagaca batangura. Bahejeje kandi ngo guca hirya no hino ingene izo nyigisho zizoba ngo zitunganijwe, haciye kandi hakorwa ibikorwa byo mu migwi
inyuma yabyo ngo baca bagira ibyo bafunditse babona ngo vyokorwa ari vyibi. Gukomeza gukorana hagati y'izo nyigisho zijanye n'umwuga mu bijanye no gufungura n'amagara y'abantu, gukurikirana neza igikorwa cyo kwandika ndetse no gukora imyimenyerezo irangiza bijanye n'izo nyigisho, gushiraho kandi uburyo bw'inyigisho bushimangira ko ku bijanye n'amashure y'inyigisho nk'izo gukora kandi urutonde rw'ingene izo nyigisho zizotangwa rukozwe mu buryo bumwe hamwe n'abigisha b'abahinga kugira ngo haboneke isano ndetse no kumvikana kuri izo nyigisho. Naho mu gihe bamaze iminsi urumuri rw'amahoro ruzenguruka mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, kuri ubu rero inyuma y'iminsi 3 mu urumuri ruri mu Rumonge, kuri ubu ngubu urumuri rw'amahoro rwabandanije urugendo. Mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu gitugutu y'umwaka, urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa by'iterambere rusange kuri Ecofo mu Gweji mu gisagara ca Rumonge. Ibyo bikorwa kandi byari bigizwe no gutera amavoka y'ababa 100 mu kigo c'iryo shure hamwe ndetse no gusiga isima mu kilasi. Epipode Baranyikwa arongoye umugwi w'intwara mu rumuri yamenyesheje ko ngo ku ncuro ya 19 urumuri ruriko rurazunguruka amakomine yose 42 agize igihugu mu ntumbero yo gushikana ubutumwa bwa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ku ndongozi, aho agira ati indongozi urumuri rw'abenegihugu mu nzira ituganisha ku gihugu giteye imbere. Musitanteri wa komine Rumonge Minani Augustin yakengurukiye intwara rumuri ndetse n'umukuru w'igihugu ku migambi itandukanye igihugu kiriko kirarangurira muri komine Rumonge. Aha kandi yatanze akarorero ku kivugo ca Rumonge kiriko kirasanurwa amabarabara y'igihugu inimero 3 ndetse na 16, umugambi w'amazi meza umwange ndetse harimo no gutanga umuyagankuba ku mitumba itandukanye hamwe ndetse n'isoko y'akarere itegekanywa kubaka vuba. Icyo twabibutsa nuko urumuri rw'amahoro rwakiriwe mu Kigwena ku ruzi Nyengwe rugabura komine Rumonge ndetse na Nyanza kuwa 4 gitugutu y'umwaka, maze rusezererwa muri zone Buruhukiro kuri uyu wa gatandatu gitugutu uyu mwaka, rwakirwa n'abenegihugu bo muri komine Bururi mu ntara ya Burunga nk'uko amakuru n'ubundi dukura ku rubuga abishikiriza. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turashikiriza kuri iyi saha tudusozera ingaha tuza gusubira mu makuru araza kubagezeko. Gusa mwebwe gupfira ndaswivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turashikiriza umwanya n'umwanya. Amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri mu macungararo igize igihugu cyacu Burundi, abariko badukurikira bari mu ntara zitandukanye uko ari 5 zashizwe ko mu ndinganizo shasha, harimo Bujumbura, Gitega, Burunga ndetse n'izindi zose nabaje kudondora zigize igihugu cyacu Burundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi dutere yambo abadukurikira bari kuri komine zitandukanye, uducimiri ndetse n'amazone bitandukanye bigize igihugu cyacu Burundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro tweko turabashikiriza. Reka kandi nkengurukire abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, abari muri Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi ijya nino ku isi hatandukanye mu bandanye mu dukurira, abari hakurya y'amazi manini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia ndetse n'abari ngaho iboraya. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe kandi ndabakengurukiye. Kandi shimire abari badukurikira barya nino hatandukanye. Amakuru yacu y'akanya tuyasozere ngaha. Iri kandi ryari iteka n'umunezero ntangire ryo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rutendeye Isange TV, chaîne yashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe amatohoza.